yitwa Alfred Girukushaka akaba yambaye 14 Elvis Kagame amikana n'abasore Dembeni ndakunteye yambaye 10 mu mugongo abandi bakibirana witwa Liberi niyo nkuru yambaye 11 Ndikumana yambaye 2 ndetse na Masudi Mauridi yambaye 12 amage Abdul Ndayishimiye yambaye 18 Pasia Muhita yambaye 4 mu mugongo Nuno yitwa Abubakare Chuba Bon, Misesi umuntu atsinzwe ntashobora kuvuga ko urukino rwagenze neza rwagenze nabi ariko usanzwe ingena abakinnyi bakinye ntabwo byari bibi cyane gose na marere kusamato yagiye araba bakaca baza baraduprofita ariko mwabonye ko hariho n'igitego cya mbere aho arbitre aje gutanga kufura mu kibuga kandi umupira wari wasohotse umwanya abakinnyi batari bwakanguke bazi ko ari rentrée de touche baratangiye barakina ari waje kuva igitego cya mbere urazi ko igitego kibone iyo equipe igutsinze hari arakamore kagenda karapunguka bose no bango byavuye kuba sivuze cyane ariho gusa mwabonye ko hari udukosa tumwe bagiye barirengagiza sinzi ko kutwirengagiza cyangwa se ko kuba batayabonye mugabo dufate ko nikiremwa muntu nabo nyene twabonye Omari umwamukinirije ku ruhande rw'inyuma mbega kubera ko mwamushize ka tumenyereye Omari asanzwe akina hagati mu kibuga byo nibisanzwe ku mufoelier nibisanzwe nuvango umunimero ndwicange 11 bashobora gukina kabiri cyangwa gatatu nizo baza ko nibisanzwe kandi ko umupira ukenye neza na makosa yakoze yakozwe yakinye uko yagomba gukina haracari kare urabona ko champion iragoye haracari kare turacagerageza turabe mugabo nizera ko match zigiye gukurikira tuzobanzura ko yuri kurakana equipe nk'inka Kayanza isanzwe ba mu kibuga urabona ko nivyoroshe kiba kibari ciwabo babazi amabanga y'ikibuga yose kocha ndagushimiye cyane mwakoze namwe bon uko twategura urukino twatege nk'izindi nkino ko twatuze ko Atletico ifise abajene bameze neza kandi uravye na championnat y'uyu mwaka ni champion imeze neza kuko nta equipe nimwe wovuga ati ngo irahoba equipe yose urashobora kuzika gutsinda mugabo ku bakinyi dufise turafise abakinyi bafise maturité twakiniye kujya maturité yabo naho Atletico mu ntango yaje iboneka nk'ukumenga ifise inguvu mugabo twashoboye kunetreza zya nguvu zabo gushika dushira kuronka igitsindo uko no uvuga urabona urukino rutanguye uko equipe zibe zimeze Atletico nawe nyene yari ifise kiyagishika kuko nabana bavuye Bujumbura bari bagifise zya nguvu zo mu ntango mugo ko urukino rwagenda ruragenda nuko zya nguvu zagenda zirabaherana nabo nyene kuko dushaka kuvuga Bujumbura mu gatondo gushike mu Kayanza gukine match ugumane za nguvu nyene mugo twebwe babonye ko inguvu zagumye ari zirya nyene kandi urukino twaruteguye kandi twari mwanje nyinshi kuri twebwe kuko urabona nakazi gashasha dufise dutegeza kwerekana ubudasa kugira ngo abanyakayanza baronke ibyishimo ikintu kocha yakosoye muri vestiaire yaberetse importance y'urukino ekararaba n'abakinyi bamwe babona kumenga basa n'abananiwe ashiramwe abandi bakiri bato ko turabise abakinyi bakiri bato turabise abakinyi bakuze baje bakiri bato baje kuzana amaraso masasha kuko iyo batangwe babonye experience y'abakuru babo bo baje bombirizwa amaraso mashasha yego niye ntumbero mu Kayanza United muri uno mwaka w'inkino wa 2020 ushira 2021 bisanzwe champion itanguye kire equipe yose ibifise inengo ndazi muri kontra ya coach nuko equipe yoja muri Big 4 mugabo bishobotse aya mahirwe tuyaronse turakeneye igikombe yuko aho twaciye hose turondera igikombe ntitweza tuja munsi ya Big 4 nico tubona dushirako pressure abakinyi kuko hari ikintu umuntu yamenyereye biragoye kugihusha nico gitubona dushiraho pressure nene ya cyane urukino rwa mbere mwatakaje mubona bizobakundira najya amanota yatakaye mbona iyo ntumbero itazohava ivyiki byose birashoboka kuko niko twari kurutsindwa kuko n'izindi zaratsinze mugabo no munsi turi imbere yazo byose birashoboka ni kwiha gusa determination ni kubigereka abakinyi bakabikora abakinyi bashoboye kubikora we ko ubureshije badashoboye kubikora ucutegura urundi mwaka abafana tubona barishimye mbego no munezero mureme yuko abafana bazogumana no mu zindi match ziri imbere mu mupira ibyo tegeza kurondera
twe turondera ibyishimo by'abafana kuko ibyishimo by'abafana nibyo bizana mwaye muri club dukora ibishoboka byose mugabo si sinonime yuko buri munsi tuzokwama twasinze bizoshika ko dutsindwa mugabo muri football fo kugira fair play. Ego hanyene mu ndwi iza muhafise urukino no mugwi wa Burundi Sport Dynamique umugwi wa nabatsinze no mu rukino go kwimenyereza match d'entraînement muriko mugiye kwitegura gute ino Burundi Sport Dynamique? Urabona hariho match amicale na match ya championnat igihe ari match amicale ubonye Dynamique kuno yazikinye n'ubu nyine woyishira ku kibanza ca mbere muri championnat mugabo siko bimeze muri football hariho amanota 3 na match amicale aye n'amanota 3 amanota 3 harimo anje nyinshi cyane harimo determination nyinshi cyane nico gituma tuteza kugwana nkuko twagwanye izindi nkino kugira ngo turose amanota 3 bica biduha ingufu zo kuja gukina match ya Musonga turi motive. Nake kama mgotera abafana canke abakunzi bino equipe ya Kayanza United. Bo ico no basaba nuko bo kwihangana kuko turi bashasha mugabo ni baduha umwanya tubashikirize ivyo nabo bifuza mugabo tubirondane twese turi hamwe umutwe umwe ntiwigira inama kwandi aziko tuzobishika ko mu Kayanza ntabwo badufise. Ko cyanda gushimiye. Nanje ndabashimiye cyane.